abadandaza batari bake bo mu isoko ya Kotebu bamenyesha ko iduzwa ry'igitoro ririko rituma urudandazwa rucumbagira kuko kwiyunguruza hamwe no kunguruza ibidandazwa byaciye bizimba. Nitwa Nizeyimana Friku. Ingaruka mbi twege turayifise twege abanyagihugu. Urumva intambamye duhura nayo. Ibintu byose dukora ntitwunguka. Kuko amahese twari kunguka agenda mwayo madepase. Abashoferi batuzana kuri bitandatu. Kutaha bitandatu kuza bitandatu. Komine turi hamajana 5 agafuko. Urumva imodoka bitatu harisha bitatu na 5 kandi twahora turi 205. Umva yari yaharuwe yose acahera. Umva tugeza uturiha komine ukarihuwa kudandarije ukariha bateruye yose acahera. Ucusanga nawe mutahe wawe atawusubiranye. Uvanye yuko urumva igitoro kiduze n'ibintu byose bitabiduga. Urumva nk'ubu ibirayi twahora turangura amajana 665. Ubu dusha turangura amajana 2 numva bongeye kwijana bivanye n'ukuntu amazuti nayo yaduzi inuzi igiciro. Bagasaba leta kuraba icokorwa cyorohereza abene gihugu. Yego leta irakwiye kuraba ukantu yo hinyanyura ikagabanya nk'agaciro gato kunze kugitoro mugo nayo ntihombira abe igire equilibre twese tugume tubaho kunja make. Dusaba ko tworohereza kugira natwe turonke icyo dufungura tugaburira abana kugira natwe turacoka gasanga twacokeye gusa kubera depasa ari ndende.